iminsi myinshi siko abarundi bavuga. Imana ishimwe cyane. Jesu nziza ibintu ari muri butanyerera yagutse kandi nziza, siko bavuga. Naragiye Ngozi kugisha ivyingo, hamadugana n'abamissionnaire kuvuga ubutumwa bwiza, naje ejo mu gatondo, kandi hose byagenze neza. Ingozi twari ko turabira hamwe ingene umugambi w'Imana urugo rutaburamwo. Ryari ishengero gihaye ko ryogira indwi y'ingo, kandi vyabaye ibihe vyiza byo kwegerana, byo kwiga, byo kugana vyekeye ingene umuryango, umugabo, umukenyezi, abana, abakozi bose bamshize ku mutima umugambi bw'Imana bikunda bihereye mu rugo. Imana ihabwe icyubahiro. Nejo rero guhera ku munsi wa kane twari muri Gatara ni muri komine ya Gatara, yakija muri Matongo, yari muri Kanza ya kera, buri muri Butanyerera nshasha kandi nziza kandi yagutse. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Rero byagenze neza kandi dushima Imana ko biko bigenda neza kubera mwabarungitse. Umwanya uzoshobora kuboneka mugabo naho ishengero atari ibiharuro mu bikorwa maze kubamwo, sinare bwabone turonka 50% by'abashikiriwe. Kwero twaronse amajana 51 ku majana 5. Umva bararenga 50%. Singira Imana kadufyondeye mu buryo bw'ibiharuro, mugabo tugakomera Imana amashi cyane kuko biko biraduga. Rero Imana ihabwe icyubahiro, ishimwe cyane no ku kanya tugiye gusangira ano majambo y'Imana. Amajambo y'Imana avuga ngo ni ikibanza cy'ijambo ry'Imana mu gikorwa cy'ishengero. Ikibanza cy'ijambo ry'Imana mu gikorwa cy'ishengero, canke akamaro k'ijambo ry'Imana mu gikorwa cy'ishengero. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo umuntu ariko arimvira ishengero, bamwe tubyimvira mu buryo butandukanye. Bamwe bavuga bati ishengero nirifise inyubakwa. Hamwe na hamwe niyo tugiye mu mashengero ya ruguru, bama dushimira ngo muraje kudukura kwa gasuzuguro, kuko baronse abanyabujumbura kandi batararonka inyubakwa iteye iteka mu karere. Bisha bisigura ko uwo murongozi muri we yari karabona ishengero, abona inyubakwa. Mugabo kandi n'abataximene canke n'abamotari iyo bashikanye abantu ngaho bakabona abantu bicaye indani bamera nk'abasesuka, bavuga ngo iyo shengero ngo rurakomeye. Havyo muhora mwumva ngo harurakomeye urwo rushengero nani. Hari n'abaharura imiduga ngo rurakomeye urwo rushengero. Abandi nabo iyo barikora, iyo bahamagawe mu bikorwa cy'upastori, bamagira umutwaro w'umuririmbyi, w'icuma cy'umuziki hamwe n'ikoti. Ku buryo umuntu wo ngaho hakurya muri Kongo yarabwiye ko azomupastori, hama sinzi ingene Imana yabikoze, azora umuntu amuhaye amakosime 3 aziye rimwe. Acabwira abongozi ati burya rero kuwa Mungu ndatangura, kuko ivyangombwa vyabonetse. Imana idufashe cyane. Muri kino gihe kwera n'amateka tubwira yuko tuteza kuba dufise ahantu dukorera atakindi kintu kiyakorera, umutwaro wa mbere ucuba iparasera canke amahera ya kontra, kuko asaba amahera y'amakontra igihe kirekire ufasha ahantu uzokorera. Imitwaro rero igenda itandukana ku bantu, ku buryo hamwe na hamwe dushobora gusanga twashize inkomezi aho Imana itama ko tuzishira, tukaja tuba mw'ishengero tutazi ico turironderamwo, n'abayirongoye baca barirongora batazi ico Imana yaritumye. Cyo bituma bamwe bashima itike, kati yewe narangiye i Buraya, Imana igira naje pastor sineze ko nogiye i Buraya, ariko ashobora kugenda i Buraya ishengero akataco irironse. Imana idufashe cyane. Rero inyigisho ija kudugarukana ahantu tumenya ikintu ca mbere byose vyenenako, aho byose vyugariye, aho amapfundo ateranira ni ku ijambo ryayo. Imana ihabwe icyubahiro. Icyo gituma ntaravuga byinshi baye wa wundi, ariko ntabivuga nyishavu. Ufata ingingo ifatanye n'ijambo ry'Imana ku buzima bwawe. Ntarigisha umenye ngo ahantu ngomba gushikana n'ahantu ufata ingingo yamaho yo gufatana n'ijambo ry'Imana, kugira ngo ibindi byose bigenda biraza, ari imigisha, ari ibibazo, ari imihamagaro, ari ingabire, bize bisanga ijambo rifise ikibanza mu mutima iwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya.
rero tujya kwitiza mu igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 uhereye ku murongo wa 8 ushaka ku murongo wa 20. Ni inkuru yabereye i Efeso, iraryoshe kuko irimo n'ibitwenza. Muga bitwenga ugombye kubitwenga, ubundi hari inkuru n'amareso n'ivyigwa. Igice cya 19 mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 8 hatubwira ngo yinjira mu isinagogi amara amezi 3 avuga uri Pawulo ashize amanga akiranira iby'ubwami bw'Imana abibemeza. Pawulo mu kuntu yakora umutwaro wiwe yamahura n'abantu batemera kujya Yesu ari we Kristo, kubera hari haraza abakozi b'Imana benshi mu kiya gihugu cy'iwabo, ku buryo bavuga ati yaraje n'abandi bazoza, rero twabonye si we Kristo. Gushika n'ubu mu Isirayeli bamwe barakizera ko Yesu ataraza aruzoza. Mugabo kandi hari n'ababona kumenga ivyagezwe birabakwiye. Igikorwa cya Pawulo cyari cyo kwemeza ko Yesu yaje, igikorwa cyiwe yagikoze kandi cyaheze, ahubwo ko bamwizera. Bamwe bakabona ko ari wande bamwizere ko ari wenyine gakiza, abandi bagasaba kuva mu vyageze vya Mose ngo bamwizere kuko vyaramusezerana. Cyo gituma rero ngo yinjiye mu isinagogi ngo yamaze amezi 3 avuga ashize amanga gukiranira muracyumva. Mwanumva barikoresha mu byekeye vya politike ngo bakiranira ibibanza vya politike n'ahantu gwana inuirite asarne urondera gushika ku kintu yaragwana sigura cyane yemeza abantu by'ubwami bw'Imana. Murongo w'icenda cyatubwira ngo ariko bamwe bikomantaje imitima bintumva batukira inzira ya Yesu imbere y'abantu, ava muri bo arobanura abigishwa, uko bukeye aharirira mu nzu yo kwigishirizwamwo ya Turano. Murongo w'icumi bimara imyaka ingahe? Bimara imyaka 2 bityo bimeze bityo. Mu yandi majambo bari muri ya nzu ya Turano baganira, nuko ababa muri Aziya bose bumva ijambo ry'umwami wacu, Abayuda n'Abagiriki. 11 kandi Imana ikoresha amaboko ya Pawulo ibitangaza by'agaheta. Mu mbizingere byaca bigenda. 12 vyatuma bashira abagwayi ibitambara n'ivyambazo bivuye ku mubiri wiwe, bagakira indwara zabo, impwemu zihumanye zikabavamwo. Pawulo atiriwe aragenda kwera igikorwa yakoze cyo gutegura abigishwa, batora ivyamukoze ko bakabitwaraho ingwa aho abagwayi bari n'abari mu dayimoni bari bagakira. 13 umvize rero ingene vyaciye bigenda. Iyo ikintu ari ciza hama hacaboneka abantu bakigwanya canke abacigana. Ariko inyererezi zimwe zo mu Bayuda zasenda impwemu mbi zihumanye zigerera kuvuga izina ry'umwami Yesu hejuru y'abatewe n'impwemu zihumanye ziti tubarahiye Yesu uwo Pawulo tubarahiye Yesu mwe Pawulo apana wewe tuzi. Ujya twumvise ataratuzamwo, ujya twumva ku majambo, ujya ijambo ryiwe ataco yirakora muri twebwe, turabwiye mwa dayimoni muvemwo. 14 kandi hari abahungu ndwi b'Umuyuda yitwa Sikewa, umwe mu baherezi bakuru, bagenza batyo atujya muriro twumva hajya burya turimo, ariko ntibari bari muri uwo muriro. 15 impwemu ihumanye irabishura iti ndubire twamugina Yesu ndamuzi, Pawulo ndamuzi, ariko mwebwe muri bande kumenga dusanganywe ubwami, muza kutugwanya gute tukiri kumwe? Mweho muri bande? Ibikurikira 16 umuntu ari mu impwemu ihumanye abagurukirako, bomi arabanesha arababirika, bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bagize nte, uko bitije izina ritagira ijambo muri bo. 17 ivyo bimenyekana mu Bayuda no mu Bagiriki bose baba muri Efeso, bose bategwa n'ubwoba, izina ry'umwami Yesu rigira gute? Rishigwa hejuru. 18 kandi benshi mu bari barizeye baraza
batura ivyo bakoze barabiserura. 19. Benshi mu bakora ivy'ubupfumu bakoranye ibitabo si livre, ni ibitabo n'ibicaniro cyari byaserukiye amadayimoni bakora nayo, bakoranye ibitabo vyabo vy'ubupfumu babituririra mu maso ya bose, baharura igiciro cyavyo basanga gishitse ku ntete z'ifeza 50,000. Murongo wa nyuma, uko ni kw'ijambo ry'umwami Yesu ryagwiriye cyane rigira ububasha. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro. Ikibanza, akamaro k'ijambo ry'Imana mu gikorwa c'ishengero. Imana ihabwe icyubahiro. Paulo aragiye gukora igikorwa nk'uko asanzwe abimenyereye, kandi by'ukuri yarafise amavuta. Ntimubizi ko yarafise amavuta Paulo? Kuvyizegwa nta kosa, kuvyerekeye ibitangaza nta kosa, kuvyerekeye imigendere n'abandi nta kosa. N'umuntu azi guca bugufi impande y'abantu bataramwemera, n'umurongozi mwiza, umukozi w'Imana mwiza. Ariko ati Efeso amara amezi 3 avuga atacabona. Asanga hari abantu bamaze gukomantara imitima, kumurengera bakomantara imitima kubera ko hari abantu bamwitanga imbere agenda kumubeshera cyangwa bakana vuga ubutumwa butari bwo, ariko arabona yuko ikwa ciwe kitariho kiratera imbere cyane, aca hindura umukenyuro. Uwo mukenyuro yahinduye, ntiyahinduriye ubutumwa, ntiyahinduye impuzu yambara, ntiyahinduye gushira ibintu ku rubuga ngurukana bumenyi. Yarondeye abantu arabarobanura, abashira ahantu bariga, bamara imyaka 2 biga. Imana ihabwe icyubahiro. Mbega icyatuma batihana kwari uko yavuga ibitari byo? Oya, nuko burya umuntu wese, ishengero ryose rirafise akarere rikoreramwo. Burya natwe ngahe Bujumbura turafise ibituranga, no ngaha mu Kigobe turafise ibintu bituranga. Iyo tutamenye ingene tumerewe ngo tumenye akare dukoreramwo, ntidushobora kumenya uburyo turi bwitware neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Paulo ku murongo w'8 na 10 niho ngomba gukora ikintu cya mbere mu migine yabikoze ngo ntimuze kubivuga. Yacenjera mu isinagogi aramaravuga, hama ntibihana, bamwe benshi bakomanaza umutima. Amaze kubona hari gukomantara k'umutima kw'akarere, acatoranya abigishwa, aca batwara hari hasanzwe habera izindi nyigisho. Nimba yarahakose, niba bamuhaye kuri gusa, nimba hari umuntu yaharishe, ntumbaze, Bibiliya ntavyo yambariye. Ico mbona yabashize ku ruhande, abaha ijambo ry'Imana. Kenshi y'abantu batihanye, hari abantu bihutira kubacira urubanza, hari n'abihutira kubatinya, hari n'abihutira kubagaya cyangwa kutabaha umwanya. Ariko Paulo ntiyaniganye n'abatihanye. Paulo yarondeye umukenyero mushasha, kandi umukenyero mushasha ntiwabaye ikindi, wabaye guhija mu mugwi muto uzomufasha gushikira abandi. Igihe kimwe ndi mu ntara ya Rutana ya kera iri muri Burunga, ubu ikorane kimeze neza, duhejeye kuvuga ubutumwa bwiza, abapfumu twabaturuje neza, bimeze neza ari umuriro. Hama abantu bacabaza mu ikorane cya 9. Twicaye n'umupastori arambwira ngo yabize baje. Mugabo kubera ko ntashaka kumuganiriza mu ikorane, nasiganye ikibazo. None abize baje mu ishengero ni gitangazi wawe? Ubwo si uko usanzwe kumbura bacira urubanza, cyangwa atamukenyero wabo urabakenyurira? Ngo yabize baje, kuri we cyari gitangaza kubera akarere yararimo, ngiye ntibari bwaze mu ishengero arongoye. Paulo nta kindi yakoze, yahaye umwanya ijambo. Yamaze umwanya abikora wenyine, amezi 3 abikora wenyine. Aravuga ati sinoshikira imigwi yose, harageze ko n'abandi bavyumva, singume nkorera ngaha, kuko bajya abantu baza kunyumviriza bafise aho bapanze amazu, bafise aho basa amazu yabo, bafise aho bakorera, bafise aho barangurira, bafise ahantu bateramira. Ese bo bimenya bagaca bagenda kubishwiragiza, igisagara togifata cyose. Icyo gituma ijambo, ikintu cya mbere twofata ni uko ijambo ry'Imana rigira ububasha mu ishengero iyo ryizwe na bose.
ijambo ry'Imana rigira ikibanza iyo ryizwe na bose. Paulo amaze gukora wenyine akabona benshi aguma bakomantaje umutima, yaciye abisanzaza mu bandi bantu bitwa abigishwa. Imana ihabwe icyubahiro. Iki kirakomeye cyane kuko umurongozi w'ishengero, abazashengero ntibazoshobora gushikira abantu bose, ntibazobasanga mu ngo mwese, ntibazobasanga ku buzi mwese, ntibazobasanga mu bagenzi banyu bose, bazobatuma babarungikanye ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Bimaze gushika kuno ngo haci haza umuvyuro, haci haza ikanguro, haza ibikorwa bidasanzwe turasubira mu kanya, bimwe twamaze no kubisoma. Ijambo ry'Imana rikwiye kwigwa na bose. Icyo gituma duteye intege abantu umunsi bahava batangura discipleship intermediaire, aho bari bagiye kuturabe. Abantu biyandikije bava batangura inyigisho n'umunsi saa 9 asha kuri 68, bisigura ngo bahisemo neza. Kuko abo barimwe abanyeshure, barimwe abakora ubuzi bwabo, barimwe barimo kuva muri kino gihugu bagenda hari kubw'amashuri cyangwa ubuzi, barimwe bagiye kubaka ingo zabo, barimwe bakiri bato. Uko ijambo bagiga bashikaho tudashobora gushika. Uko ijambo bagiga ribashoboza kuzogira imigendere myiza mu ngo zabo. Uko ijambo bagiga rizoca rigico rimariye abavyeyi babo. Uko ijambo bagiga rizobashoboza kumenya ingene bifata mu kibano cyabo. Imana ihabwe icyubahiro. Rikwiye kwigwa na bose. Nico gituma mwene data ukwiye kuba warafashe ingingo kwitaba amakoraniro ishengero rishiraho biciye mu bisata bijanye n'ico ukora canke n'ico rimwo. Abagabo kwa tatu muzokorana n'abakenyezi n'ugwaruka. Abagabo muze mwese kuko ijambo uzosanga ryavuzwe naho ryo ryateguriye ugwaruka, uzoronka ugwaruka nimba utararuronka. Uretse ko ijambo ry'Imana rifasha bose. Abakenzi uko nyene, ugwaruka uko nyene. Iyo dutumye ko programa, tijya programe nizemo abakenzi, tizemo abagabo cyangwa ugwaruka, riba ryateguriwe bose kandi ntirigenda uko iyo ujugururiye umutima wawe. Umwanya ushize mu ijambo n'ubutakaye, ahubwo n'umutaho udahomba. Imana ihabwe icyubahiro. Paulo ntiyavuze ati ikibazo mfise ngira noba ntazi kigira ikineza, uretse ko yaranakize. Ntiyavuze ati kumurije noba ntazi kugira inyifato bakunda. Oya, yamenye ngo erega nanjye sishoboye byose. Ibi bintu ndiko ndakora ko bitariko birazana umwembo, aba bantu abanyinaba bo bitwara kandi vyogira umwembo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Benshi bari mu ishengero babona abarongozi, nivyo nibo bariseruka ishengero, muga ishengero nawe urimwo. Icyo ugomba ku ishengero uco gikora ukikoreshejwe n'ijambo ry'Imana. Nayo ubundi guhagarara ahantu kure y'ishengero riramwe n'iko riragira, ugatanga gutora amakosa, ntazobura uzokwa muri kora yabona kuko rirongowe n'abantu. Mugani watangura kumenya mbega none ko hari ico ntashima, ko hari ico nari nipfuza, nakoze iki ndabitumwe n'ijambo ry'Imana n'umutima wo. Uzosanga ishengero abantu bose barongowe n'ijambo ry'Imana, ivyo bakoze barongowe n'ijambo ry'Imana vyaciye vyubaka ishengero, bitegurira kuba igikimazi mu gisagara. Imana ihabwe icyubahiro. Kimwe mu makosa yakoze n'amashengero muri kahise mu bihugu vy'Iburaya n'ahandi, bitaye kubaha amakatedrale, barayubaka barashira hejuru cyane ku buryo igisagara cyamenyerwa kubera ikatedrale hubatswe. Baca bisanga bafise inyubakwa badafise imitima y'abantu. Baca bisanga ibikorwa byo kuwambesha ku munsi wa gatanu, nimba ariko bahagarukije ku wa gatandatu, byose byinshi bihagaze gutunganya inyubakwa aho gutunganya imitima. Ayo mashengero ubu yarugaye, bariko barakotesha amwe n'amamize, ayandi n'amacentre d'exposition artisanale. Ishengero rihambaye cyane, kumbura umuntu azize mu gicigiri cya kino genge cyoka n'amamedi nka 50 y'amarundi, rigasigara rishajije, riza gusengerwaho n'umutama bise imyaka 90. Abakiri bato bagiye bisa nabi, birasuzuguza. Haza umwana umutama w'imyaka 90, nawe ni simakaze, ari gusanga bamuhaye ikigo kimuha ibyo kwinezereza gusa kuko atabwenge bwisha gifise.
Ishengero ni inyubakwa itagira abantu kuko ijambo ryasuzuguwe. Kazoza k'ishengero ntigahagaze ku cyuma cy'umuziki kiririmwo. Kazoza k'ishengero ntigahagaze ku vyerekeye inyubako ihari cyangwa ubwishi bwabo. Uko bagwira inako bogenda ijambo ribuze. Uko bagenda baza ari benshi, ikizobagumizayo ni ijambo, ni Imana barondeye bagasanga mu ijambo yayo. Nico gituma imigendere yawe itubakiye ku ijambo, ndashaka kwiga ati isigaje igihe gitoya. Iyo ihagaze ku kintu Imana iheruka gukora, uri mwishimwe, uri muri ruwanje, ni vyiza. Ariko iyo shimwe ihagaze ku Imana iheruka gukora, ryari kuba rigushiza ahantu heza cy'uwiha umwanya w'ijambo, ku iyo jambo riguhishura umutima w'Imana yakoranye kiya gitangaza. Imana yabwiye icyubahiro. Ijambo. Nehemiya ari mu bantu bangutse n'umwami Kuro baje kubaka igihugu cya Isirayeli, uko bari batwaye Babuloni nk'inyagano n'umwami Nebukadineza. Araza bamaze kubakana ba Ezira, baragira ahantu bamaze kubaka igicaniro bakana uruzitiro n'ingoro igeze ngira hagati na hagati, baca biha gusomera ijambo ry'Imana ihanga ryose. Bamaze kurisoma haca hashigwaho n'abagenda barabasigurira. Nehemiya igice c'8 umurongo w'indwi hatubwira hadushireko. Yosuwa na Bani na Serebiya na Yamini, apana Yamini Jamali, na Akubu na Sabetayi na Hodiya na Mayaseya na Kerita na Azariya na Yozabadi na Hanani na Peraya n'Abalewi. Abo nibo basobanurira abantu ivy'ivyagezwe, abantu bakagumaho bari bariko barasobanurirwa. Umurongo w'8 babasomera mu gitabo cy'ivyagezwe vy'Imana mu buryo bwumvikana butomoye. Barayibasobanurira kugira ngo batahure ivyo basomewe. Imana yabwiye icyubahiro. Hariho gusoma kw'abarongozi, ariko hariho n'abandi bagenda gusigurira baratega hajya bisigura kuno. Cyane cyane nka twe turonka ibiri mu Kirundi, iyo uciye mu ndimi ngira nka zine, erega hajya biragoye gutahura. None irembo ry'intama, intama ko twebwe duca ahantu haca abantu akaca n'inka, wocu bitahura. Dukeneye kubisigurirwa. Ukeneye gusoma hamwe gasaba ubuntu umurongozi wa serire cyangwa umurongozi w'isata kanaka cyangwa umwe mu murongozi agusigura ati bajya iyo bavuze irembo ry'intama bavuze kino. Imana yabwiye icyubahiro. Umutama umwe ongaha mu ntara ya Mwaro yagiye muri Gitega, asoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intwari cya 70. Ahantu ubwato bwari bwasabiwe kiyaga Pawulo agiye i Roma agiye gupfa mugabo kandi abizi. Ariko Imana iramugendera iciye ku marayika. Ati aho hantu kuri muzoharoka ntimugire ikibazo. Mwe muzoshika. Nawe umenga ukiyaga bimeze nabi muzoshika. Sivyo? Imana ntiyama yaturemesheje. Ati ndi kumwe nawe. Rero Pawulo kararemesha ubwo bwato ababwira ngo muri iri joro nyene umumarayika w'Imana nduwayo niyo nkorera yangendeye aranyemeza yuko taco tuzoba. Umugabo w'Imwaro amaze kumva iryo jambo ararisoma ntiyagigako kuko atagihaye, acabwira ishengero ati burya ikibazo ishengero dufise ry'i Burundi turabuze umumarayika w'Imana yitwa Nduwayo no na niyo nkorera peno. Ati gituma ta mariage mbona niwe niyo nkorera ntari karakora. Igituma tanyubaka dufise ndiwe niyo nkorera ntari karagira nte ntari karakora. Ariko Paulo yavuze ngo Nduwayo Nduwimana ya wa marayika korera ya Mana ya wa mu marayika. Wacha ngo ni marayika yabatijwe yitwa Nduwayo hamashira ko preno yitwa kubera kutiga ijambo. Nico gituma bene data dukwiye kwamana karne kugira ivyo twumvise tugende kuvyisomera tunavyigeko tunabiganiye ko muri serire, sino ataruko tuzosanga turi nyuma Nduwayo niyo nkorera.
akira ijambo mu mutima, uryakire muri karne, uryakire muri serire, uryakire mu bagabo, uryakire muhira, uryakire mu bakenyezi, uryakire mu gwaruka, rigende rize ryumvikana nk'uko bajya abantu bariko barabasomera babatahuza. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko umukozi w'Imana umwe aragira ati ibintu uko numva vyabaye mu karere ndiwaye niyo nkorera arakoza ahantu. Aragenda arondera ati nyicyo niyajivahe ati yatanzwe na naka. Aramwegera ati warihenze, aramutahuza. Nyamposa aragenda aravuga ati narihenze. Ega turihenda natwebwe. Iyo tutihaye ijambo dusigana ibyo twumvise. Ibyo twumvise nabyo niba ari rwacu biba bikiri mu mutwe niba biraza mu mutima. Tuko tugwana n'amadayimoni ntidukoresha ibyo twumvise, dukoresha ibiri mu mutima wacu. Tuko turagwana n'icyaha ntidukoresha ibintu biri muri karne, dukoresha ibiri mu mutima wacu. Imana ihabwe icyubahiro. Tuko turanigana n'icyaha turi kumwe n'abagenzi cyangwa n'umukoresha, ntituringana n'ibyanditse muri karne twasize muri cyangwa imishakoshi ku meza y'ibiro. Dukoresha ibisanzwe mu mitima ko twabahaye akajyo kumanuka mu mutima wacu. Imana ihabwe icyubahiro. Twakira ijambo nk'ishengero tuzosanga dufise icyo tumariye Uburundi kubera ijambo y'imitima yacu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Mu gitabo cyakozwe n'umwe cya 17 abantu b'Iberoya barashingwa intahe ngo bobo Paulo yagiye kuwashika amavuye ahantu biti Tesalonike. Biki babwira ngo ariko abo bari mico myiza kuruta bi Tesalonike kuko bakiri ijambo ry'Imana umutima ukunze. Imana ihabwe icyubahiro. Bamaze kugira umutima ukunze ngo baciye baja gusesa. Gusesa mbega birumvikana burya. Bamwe bakaja ngo kumanyagura, muga gusesa ni gihe hari ikintu kiri mu kuzimu nk'umwumbati, ikijumbu, iteke, cya kiri cyose cyamira mu kuzimu. Gusesa ni kuraba ingene cyoba kiyo cyaje cyoba kingana kugira ngo umenye ko hageze kugisoroma. Rero gusesa bisigura ngo ni ikintu namenya aho kiri mugani gishoye kigaragara nkaca ndondera ko ndagishikira. Ngo barasesa mu byanditse uko bukeye ngo bamenye yuko ivyo ari ivy'ukuri. Ibyo byavuzwe nande na Paulo n'abagendana. Ivyakorwa n'abande n'ishengero nk'uko kwa MINEVAM mu Kigobe. 12 Nuko benshi muri bo rero bacabagira nte barizera kuko ntibavyumvirije gusa baca bajya kubisesa. N'abagore b'icyubahiro n'abagirikikazi n'abagabo batari bake kubera ijambo ntibaryumvirije, bararyumvirije ntibyagarukira ngaho, baca bashira umutima kuri ryo bari hamwe n'umurongozi yatashe. Imana ihabwe icyubahiro. Ni umuco mwiza Bibiliya yashimye kuko barumva bakaca bagenda kurondera ko ivyo bumvise ari byo. Mbwa muri kino gihe benshi ntibagisuzuma, bacakira uko nyene. Imana yanjye ndayivuze ko ikintu ntushobora kwibaza cyangwa ntiyo bayihenze. Ega kumuzindana umuneze gusenga ngo Mana ngurera nka kawunga. Mane kwera ikintu cyera ni kawunga, urupapuro twanika ko ntigwera. Kubera yarabisingira kunda kagari, Imana yo ni kawunga. Haki Imana si kawunga. Uko umuntu atagira Imana yo mu mutima wiwe, agasigara Imana afise Imana yumva n'abarongozi. Hari n'abafise Imana yo yumva nayo kuri YouTube, atagira umutima wo mu cyumba ciwe, atagira n'ijambo ry'Imana, uyo muntu niyo umurozi uramuroga. Ego uburozi bwo bujye mpemu burabaho. Uburozi bwo mu bujye mpemu burabaho. Buciye mu vugisha butari bwo, buciye mu muhanuro zitarizo, ugasanga umuntu yarangaje umutima, yarangaje ivyumviro, yarangaye mu kuntu yigenza, ariko afise umuntu yamuhanuye impanuro mugabo irimwo daimoni. Ikibazo cyane. Abantu imbere ya rero by'ukuri bari abantu bihaye muhigo mwiza wuko bumviriza abarongozi bagaca bagenda kubana hagati yabo barondera ko ibyo ntari by'ukuri. Kandi birumvikana niri jambo dufise gegeranije nk'iryari bwegeranywe. Hari mizingo, hari vyete, hari inyigisho. Kandi bacavuga ati reka tubumvirize ko bava ku Mana ako tubirondere natwe ico byo bisigura ku buzima bwacu. Ijambo rero rigira ikibanza, bambe rigira ico rifata igishengero iyo gizwe na bose.
Nico gituma bene data ufata ingingo. Kuba utagira karne ntibisiguritse mu bisanzwe. Ntibisiguritse kuba utagira aho wandika. Ntibisiguritse kuba utagira na Bibiliya. Ndabizi ko byose bigwa amahera. Mugabo kandi hari ibintu wagiye urashika ko birengeye ya Bibiliya. Kuvuga ngo ino yaronka ubunyene naho no ndakurenganije. Mugabo ndaze wihaye umuhigo wo kurondera amahera yayo, hari igihe gitoya cyo ukaba uyaronse. Noneho urayarondera uganiriza n'umurongozi wa serire, azopfa gushikira umurongozi wa serire mugabo uronke amahera ya Bibiliya na karne karamundaze wironka uciho wandika, kandi ntiwandika ibyo kwa Mungu gusa, andika ibya buri munsi. Kubera nta muntu aratariye kiretse wabibuze. Kandi Yesu yise umukate w'ubuzima. Nimba wabonetse uribwa ku munsi kandi mu gatondo. Hari umuntu ajya mukate ku mugoroba. Ndazi ko bibaho. Mugabo burya ntibabihanura cyane. Natari byo nize. Imukate ni mu gatondo kuko bitegura ibya saa 7 byinshi. Yesu uri umukate w'ubuzima kandi umukate uribwa hehe mu gatondo. Uriye ku mugoroba ntaco, mugabo base ko mu gatondo be wakariye. Imana ihabwe icyubahiro. Nta hantu na hamwe ushobora guhurira n'Imana udahuriye mu ijambo ryayo. Connection. Guhura k'umuntu n'Imana ni mu ijambo ryayo. Ntushobora kubaka urugo neza atari umuntu ari mu ijambo ry'Imana. Burya n'akazi gakora neza bisanga uje mu ijambo ry'Imana. Uko burya akazi ntigakorwa n'ubwenge ufise ko ivyo wize, ubwo bure ivyo birakenewe. Mugabo kandi burya bwenge ufise, twe abakizwa bavuga ngo ubuherekezo n'umutima. Niko bitubwira mu Banyefeso ngo mwabaguranamwe ngo ntimukorere abashobuja banyu nk'abahagaze hejuru. Uko ngo mufise umukoresha mukuru ari we Yesu, ngo yishuri icyiza cyose mugenda mukora mu isi. Ukeneye ubumenyi, genda wige, genda ukora ibintu byose bituma ubikora neza mu bwenge, ariko utegure n'umutima uteguwe n'ijambo. Imana ihabwe icyubahiro. Turafise igikorwa rero nk'abantu b'Imana bari muri MINEVAM Kigobe. Tutegerezwa nimba twifuza ko MINEVAM hari icyo marira buno Burundi, kino gisagara cya Bujumbura, igicimariye abana bacu, igicimariye ingo zacu, igicimariye aho dukorera ubuzi, naho tuzogenda taranamenya, twitegura mu ijambo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Bisaba iki? Bisaba ingingo y'umutima. Kimwe mu bintu Satani yari yarakoze kandi twaba ko yakoze akanashikako, nuko haheze ibinjana kuri 11 abantu b'Imana basomegwa. Ijambo ry'Imana ryarasomwa kuko ryaba rikoze mu rurimi rutari ubwo abantu bariko barasomerwa. Yumvira umurundi ukacumva bagusomera mu Kilatini kandi ukumva wagiye kuwa Mungu, ukumva hari akantu k'amarangamutima yakagukozeko, hama ugataha ngo nvuye gusenga. Bansomeye. Gusomerwa si umuco w'umuntu agomba guhinduka. Gusomerwa si umuco w'umuntu yifuza kugira icyo amariye inosi. Ahubwo kwiga nivyo bituma umuntu agira icyo amariye inosi. Imana ihabwe icyubahiro. Rero Paulo amaze kubona yuko bikora wenyine karavuga, ateka ntore bakeya muri bo, tutegurane twige hama bagende. Bagiye baje gushora amariye gisagara. Imana ihabwe icyubahiro. Ku murongo wa 14 ku murongo wa kuri 16 11 atubwira ngo muri cyaje cyo mu byakozwe n'wa 19 hatubwira ngo kandi Imana ikoresha amaboko ya Paulo ibitangaza vy'agaheta. Kandi kubera iki? Ijambo kandi canke hanyuma y'ivyo bisigwa n'inkwirikizi y'iryavuzwe hejuru. Amaze kuba afise imigwi yateguye, Imana yacikora nawe iby'ububasha. Kandi Imana ikoresha amaboko ya Paulo ibitangaza vy'agaheta. 12 vyatuma bashira abagwayi ibitambara n'ivyambazo bivuye ku mubiri wiwe, bagakira indwara zabo, impwemu zihumanye zikabavamo. 13
ariko inyererezi zimwe zo mu bayuda zasenda impwemu zihumanye zigerera mu yandi majambo bakora ikorwa Imana itarimwo, zigerera kuvuga izina ry'umwami Yesu hejuru y'abatewe n'impwemu zihumanye, ziti tubarahiye Yesu Pawulo avuga. 14. Kandi hari abahungu ndwi b'umuyuda yitwa Sikewa, umwe mu baherezi bakuru bagenza bake. 15. Impwemu ihumanye irabishura iti Yesu ndamuzi na Pawulo ndamuzi, ariko mwe muri bande? 16. Hanyuma umuntu ari mu impwemu ihumanye abagurukirako bombi canke bose, arabanesha arababirika, bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa pakomeretse. Ijambo ry'Imana rimaze gushika mu mitima y'abantu, ryaciye rivyara ubucuti bwiza n'Imana. Icaka bija kwandika ngiki: iyo ijambo ry'Imana rifite ikibanza mu ishengero, rivyara ubucuti bwiza n'Imana hamwe n'abantu bayo. Rivyara mu mutima ubucuti bwiza hamwe n'Imana, nkuko tuvuze muri icyo gice cyo guhera ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 16. Kubera iki? Bibiliya tubwira ngo musengere muri mpwemu amasengesho y'ubwoko bwose. Abanyefeso 6:18 batubwira ngo musengere muri mpwemu amasengesho y'ubwoko bwose, harimo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso mukobeje rwose musengera abera bose. Aba bantu urabona ko haci haba umuvyuro udasanzwe, kuko basigaye bakorana na Pawulo ivy'ububasha, abagwaye ingwara bagakira, n'abafise ubumuga bagakira, abafise ubwoko bwose bw'ibitero by'abadayimoni bagakira, kubera ibintu Imana ikirakoresha Pawulo. Bisigura yuko amasengesho meza yari ingaruka nziza y'ubucuti bwiza hagati y'abantu n'Imana, bivuye mu gikorwa c'ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo bavuze ngo musengere muri mpwemu amasengesho y'ubwoko bwose, ni uko ari amasengesho atandukanye, mugabo benshi twaba turi muri rimwe. Hari abantu basa amasengesho yo kwama basaba ivyankenerwa, bakabishobora bageza bakiyita abasenzi. Hakaba n'abandi baza amasengesho yo gushima imisi yose, bakabikora bakiyita abantu bashima Imana. Vyose ni vyiza. Hakaba n'abandi baza gusenga amasengesho yo kuvuga ic'Imana, iri kutazira Imana amatazirano, kubera uko ikoze ifise ukuntu igaragara mu buryo bwinshi. Vyose ni vyiza, nta kosa riri muri byo. Mugabo hari igihe uhangana n'idayimoni. Isengesho ikoresha niki? Ni isengesho ryo gufata mpiri, prière d'autorité. Hari igihe usenga isengesho ukamenya ibyo usengera biri kure, bikambasaba kugumiza ko wentereseda winginga, Imana ibikumva, mugabo ikaba byayihimbaye kukwishura itevye, ukazohakugwa no kubananiza ku mavi yawe. Imana ihabwe icyubahiro. Abantu basenga bakwiye kuba biteguye ko mu bucuti bagirana n'Imana, iyo bagiye mu gihe c'ishimwe baronka ivyo babwira Imana, igihe cyo gutazira Imana cyo babwira Imana kiraboneka, cyo gufata miriko badayimoni birakunda, cyo kwingingira ishengero birakunda, igihe cyose ubwoko busaba bw'ishengero birakunda, kuko basanganywe ijambo ribarongora ku bwoko butandukanye bw'amasengesho. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Imana ifise ikibanza mu ishengero, kubera ijambo ryayo abera baca bagira ubucuti bwabo bwiza n'Imana, bikaca bigaragara mu bwa mbere mu byerekeye amoko y'amasengesho bagira. Nabonye abiteraje bashima Imana ko ari Imana igira neza, ariko imbeba yaca muri saro akaca ahunga ngo turapfuye turashitse. Ishimwe arifise ngo ntazi gufata imira abadayimoni. Kanagenda babwire yuko muri Bibiliya atangabire gusengera abadayimoni hari, nta niyo kubirukana ihari. Kwirukana abadayimoni ni igikorwa rusange cy'umuntu wese yakijijwe, singabire. Ingabire bavuga ni gusengera abagwayi, birabaho. Gukora ibitangaza birabaho. Mugabo guhangana na dayimoni singabire, ni urugezo rw'ubucuti bwawe n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro.
aba bantu rero Imana yacibahezagiza ibitangaza bigaragara mu masengesho yabo ku buryo indwara zakira, imuga bikamuguruka kubera ijambo ryaronse ikibanza. Muri kino gihe dufise ikibazo cy'uko abakora ibitangaza bo n'abanyamanyanga, ku buryo n'Imana ikoresheje mwene data wundi bacatara kumushyira mu tuzitizo kuko vyabaye rudavagi. Hari n'umuntu yigeze kuva ngaha mw'ishengero ngaha basenze, umuntu aramuguruka ngaha ati hajya aha nahone ni nka babandi ndagiye n'ubu ntaragaruka. Kweri hajya ni nka babandi. Kandi birumvikana dufise abakora ibitangaza babikuye mu kuzimu, dufise abakora ibitangaza arabasambanye, ku buryo ishengero rifise kurondera igitangaza mbwa rikabura aho rigikura, kubera aho kiboneka nta ngeso nziza zihari, habuze ijambo ry'Imana. Mugabo niyo twaba mu ijambo ry'Imana, Imana izokora ibitangaza dusanganywe intahe, hama abantu baze kubirondera kandi bazokira, tuzatugira umugisha mu gisagara ca Bujumbura. Tube mu ijambo ry'Imana, ibitangaza bikwiye kuza inyuma y'ihinduka ryacu. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma iyo ishengero rironse igitangaza ritararonka ijambo, aho hantu bigiye bigende nabi. Ijambo niri mu bantu, riri mu bantu b'abarongozi, bace bagira ubucuti bwabo n'Imana, bamenye gusenga, Imana igenda irakiza. Nico gituma bamwe ntibavyumva, muganagenda igitangaza ca mbere mw'isi nuko umuntu akizwa, suko umuntu amuguruka, suko umuntu yongerwa trompe, suko umuntu akira ingwara kanaka. Ivyo byose vyaje gushinga intahe Imana kugira neza. Mugabo abantu babandanije bakira, babandanije bamuguruka, ariko babandanya mu ngeso zabo mbi, Imana izobikira shimwe. Kuko Imana ikeneye umutima, ntikeneye ko ntuguru kwanje. Mugabo irakeneye kuguru iyo umutima wanje hari aho ubutumiye. Mugabo niyo aronka ukuguru kutagira umutima ntizobifise. Aba bantu Imana yacibaye ibitangaza ku buryo ngo impuzu yakoze kuri Paulo bayishira umugwayi atiri baranaza kandi agakira. Baciyagira ubuzima bw'amasengesho kandi Imana ikora ibitangaza muri bo. Ikindi cyerekana ubuzima bw'ubucuti bwiza n'Imana nuko baca bagira ukwizera kuzima. Ukwizera kuzima. Burya ahantu hamwe umupasiteri barangubira ati ibyo twumva nibiki, ko twumva umenga iwawe hasigaye habaga ibintu by'ibintazi. Ati je nta bintazi beri wanje, ati pishe visa ahantu namenye yerekwa ahantu tugenda kuvoma amazi, hamaye amazi tuyazanye mw'ishengero iwacu vrema n'amavuta vrema abantu barakira senda kubesha. Ati umwe hari n'akandi kantu kiyongeye ko hari n'utwasi twamenye hari ku musozi tugenda tukatwaha abantu baturiye. Yo ingwara zigenda ziriruka. Tuti warozwe. Ayo mazi yavoma he? Umusozi uyu. Ibyo byatsi biri he? Bibiri bivuga ko he? Ko tuzi ko batubwira ngo genda musengera gwaye mu bakoze ko mu biganza byanyu. Ayo mazi uvoma ava mu musozi uyu. Uyo musozi amateka yawo urayazi. Nico tuma ngaha twebwe tutizera imisozi, twizera isengesho ribereye mu gwa bizera bazinanye. Kirazira kugenda ngo nahuye no mu Tanzania ngo araje ukandi mbona umenga mu maso ngo harakayangana ngo ndabona kumenga ivyanje niyankora ko bica bihera. Ahubwo agira vyongerereza. Rindira gushimwa mw'impemu ziwe zo muri Zanzibar, zibanze gufate neza na neza, ivyo byari muri sekuru bibanze igufate, urabe yuko utabanza kubona icari cyo abantu bigiza abaye satara ba Yesu. Ngaha muri MINEVAM twizera serire kuko tuziziberayo n'abarongozi tubazi, ibindi mubanze mutubaze kuko sindababesha turasugerezwe n'abakozi b'Imana b'ibinyoma. Bibinyoma biteye ubwoba. Abantu se bagenda ku misozi bakararayo ahantu munsi y'igiti, ibikoko vyobarya, nta igipolisi cyaje kubafasha gucunga umutekano, ahantu mu giti ngo ni ku musozi ngo zoza Imana igize ikivuze.
tora ijambo ry'Imana, Imana ivuge. Genda muri serire, Imana ivuge. Ngo ngaha mu masengesho yo kuwa kane, Imana ivuge. Ngo ngaha dimanche, Imana ivuge. Genda uganire n'abarongozi, Imana ivuge. Ikitaravuga ukirindire, ntituyivugisha, niyo yivugisha. Ngo Jesse, ngo imyaka 5 nsenga ni mufiyansa ataca Imana ivuga. Ega ntukeneye icyo Imana ivuga, ukeneye icyo Imana izanye. Icyo Imana izanye izokizana igihe gikwiye gihuye n'umugambi wayo. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo umuntu ageze ahantu Imana itavugira ngaha, aca yisanga agomba guforsa la profesi, agomba ko Imana imureresha ubuvugishwa. Ivyo nivyo byari byo mu isezerano rya kera. Uwimana iresha ijambo ryahishuwe kandi ryizwe. Ndashobora kuzoronka umufiyanse bidaciye mu kuvugishwa. Kandi inzira yo kuresha birayemera. Ivuga ngo hari ibintu bine bitamenyekana. Inzira y'ubwato ku mazi ntuyirondere, inzira y'inkukuma mu kirere ntuyirondere, inzira y'inzoka ku rutare ntuyirondere, n'inzira y'umusore ku nkumi ntuyirondere. Zigera zitandukana ku bantu. None iwe ugomba igende gute? Tekereza, korera Imana, senga, ezwa, kendera mu ijambo ry'Imana. Hari ibindi bintu atari fiyansaye. Ikibazo nuko bakoma amashyi bamaze kurongora. Imana ihabwa icyubahiro. Kuko hari igihe umuntu, ega twese ntubone umuntu atere guhageze. Hari igihe umuntu asanga hari ikintu akeneye mu buzima, umuntu arakeneye inzu, arakeneye umuduga, arakeneye viza y'umwana, kikaca kiza kikubakwa mu mutima, kikaca kiruta Yesu muri twebwe, kubera ataca Imana yakivuze ko ukamenya n'Imana burya bayihaye kudeta. Ndakeneye icyo Imana ivuga. None itaravuga ntacyo yavuze kera. Itaravuga ntacyo yakujeje mu ishengero. Itaravuga nta kazi ufise. Itaravuga nta mugore ufise, nta bana ufise. Nta bintu wowe urazezwa neza mu isi mu kwindira icyo Imana ikora. Ubucuti bwacu bwiza bw'Imana buhagaze mu kwizera kuzima. Imana ihabwa icyubahiro. Bugahagarara ku masengesho meza. Imana ihabwa icyubahiro. Sinkeneye umuntu aza kumbwira ivyanje. N'Imana yagomba kunganiza biciye mu buvugisha buzonyironderera. Mugabo sinzoburondera ngo ngenda ahantu mfata itike y'indege papa tafashe. Ngora ku mahera ya mbere nashyiraho itike y'indege ngiye kurondera umuntu ngo ambwire ivyanje. Ivyawe. Aho nyine icyo batubwira bakubwira nimero ya telefone ubu. Ngo se utanefu. Ukaransenge. Kweko tati ngo karansenge ngo ni nimero yanje ko ja. None umuntu akubwiye nimero ya telefone s'il vous plaît. Akumariye iki? Ngo papa parfait. Yo ngo yari grand-père ngo Nashe mvuga ngo nahuye n'umuntu akikubona acagira ivy'iwawe. None ivy'iwawe bizinde ubwa mbere. Si wewe. Ukeneye umuntu akwibutsa izina rya sokuru wawe. Izina rya telefone yawe. Ngo hari ibintu biziritse mu buzima bwawe. Afite ndi kuri hotelero hajya hepfo urazana nimero pasta urakeneye isengesho. Atari isanzwe kuya ntuzengwe n'abandi, sengwe nawe. Atari isanzwe. Yubasha. Power ya kino gihe iri mu muhogo ntiri mu ijambo. Iri muri to, iri mu isura. Power iva mu ijuru, igaca mu ijambo, igaca mu mutima, iryo jambo ribamwo. Abantu baratumaze, ingo barazisambuye, ubuzi turabusezeye, kubera ngo ibijambo twabwiye n'abantu babwishwa, bavuye mu bitandukanye, batwonoye ntiworaba. Guma mu ijambo ry'Imana. Soma bijya umenga biyoroheje bijya niyo Mana. Ega Kristo ntiuzokwigera umuntu ahagaze imbere ngo ndiso. Ngo nigera ko byawe bwa kabiri. Akeneye bisome mu ijambo ry'Imana nk'emu yaguhaye abigutahuze. Imana yabwe cyubahiro. Alleluia. Bino bihe vyanyuma Biblia tugabisha ko hazoza ngo abantu bigira abakozi b'Imana. Kandi ngo bazababwira ngo Yesu ari hariya cyangwa nibo Yesu ngo ntize mu bakurikire.
Imana ntirangwa. Imana iba mu muntu, ukayibona mu muntu, kuko umuntu harimo Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Buno buzima bwacu ntibworoshe, kuko ibitero byarabaye byinshi. Ariko uzogendera mu ijambo, urugo ntiruzosambuka. Azokwama afise umutima utekaniye mu gisagara. Ibyo ariko arakoramo mu ngabire azokwama atekanye. Hirya intambara, ariko yibereye atekanye kubera ijambo agenderamwo. Asenga neza kandi yizera neza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amasengesho tumva ku bandi nituyige ko tumenye ko ari amasengesho ava ku Mana, kugira abe gwacu. Iyo abaye gwacu nihazana ubuzima indani. Iyo abaye gwacu niho tuyagwanisha intambara y'impwemu. Iyo abaye gwacu niho haduga ubwiza bw'Imana ku buzima bwacu. Tumve abatwigisha aba n'abariya canke bariya, ariko twumve, twandike, tunasuzume, kuko Satani asigara mu ishengero. Gushikaho Pawulo abwira Timoteyo ati hazoza n'inyigisho z'abadayimoni. Yumvira amateme y'abadayimoni. Predication 100% diabolique. Umva ko twatewe. Ariko ishengero riri mu ijambo rizoba ingenzi mu isi, ririndira umwami Yesu, rikorera mu icyubahiro kubera ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Buno buzima ni ahantu dukwiye kumenya ngo by'ukuri ububasha bwacu buva mu ijambo ryakoreye muri twebwe, rimaze kuba muri twebwe rivyara amasengesho y'ubwoko bwose, bivanye na remoma, bivanye n'ibihe twera turacamwo, tumenyere dusenga ngo kandi cyari duha n'ukwizera kuzima, tukaca tugwanya abadayimoni turi muri rya zina risekewe n'ijambo ry'Imana. Rabana abantu se n'umuhezi mukuru mu gisagara cyose, ni musenyeri mu gisagara, abahango kwa Sikewa babonye igitangaza kukira kugwa n'intumwa Paulo n'abandi bakorana, ati burya rero la formule simple ni buto mu izina rya Yesu. Umwe Paulo avuga muvemo, biratomotse vraiment ça va. Yesu ndamuzi, Paulo ndamuzi, ariko qui êtes-vous en fait? Muri bande? Reka tubabeke icyo mubereye. Muje kutugwanya tukiri kumwe. Dusanga ikambi no ugire reka ingo. Aha. Sindaba ko so ari musenyeri, nari gutinya iki kurimwo, ariko nsanze ugaragara. Impuzu ngaho ziraditabuye, zirabakomerekeje ati genda rero kuyavindura mission ntacu. Babuze ijambo, babuze amasengesho, babuze kwizera kuzima, kuko baragaragara naho sari umuherezi. Bagiye gukora ibintu bitari gwabo. Ijambo ntiryari rifite ikibanza muri bo. Gushika Imana yemera bakamaramara kwiki bakoze bitari muri bo. Imana ihabwe icyubahiro. Turakeneye ijambo tari ritirano. Nta mana ya kawunga. Oya, dukeneye Imana iri mu ijambo ryayo. Dukeneye Imana twakiri mu ijambo. Twakiri igiti cyacu, mu gusenga kwacu, mu kurondera ijambo ry'Imana kwacu. Andika, genda urimbure, genda uganire. Imana ihabwe icyubahiro. Indirimbo batunibije bakorare ba Imana ibahezagire, kugira ijambo rije gukiza igikomere cy'umutima, nturyumva ugarukire ngaho, uraryakira ukaririmbura rikinjira. Bavuze ngo Imana ngo ni se w'imfuvyi, ukavyumva biracyari hariya mu gitabo, biracyari inyuguti. Mbwo urakeneye umwanya wavyo uri wenyene, kugira wige, utekane, wekere, Imana ikuganize. Mvuze ngo ndise w'imfuvyi usigura ngo ndi hafi yawe ku buryo naho onkle yo kurenganya nzokwibera hafi jewe. Ukaryakira neza. Bavuze ngo ni umugabo w'apfakazi, bisigura ngo no kurinda mu kibanza urindiwemo n'umugabo. Bazogira inama ariko ntacyo bazoshikako. Bazotegura imitego umugabo ntakizoshikako, kuko nzoba nkwirindiye nk'umugabo wawe. Ibyo ntuvyumva mu ishengero kwa Mungu ngo bigarukire ngaho, biteza gusanga no mu cyumba. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Batubiye ngo twengo turabami n'abaherezi, ngo dukoze kumenyekanisha ishimwe yaduhamagaje ingeso ziza zera. Bisigura ngo ntahura ngo ndagiye mu cyumba maze numvirize. Rero je hari kintu Imana ntamye mu isi, bitari kujya no kunywa, bitari picnic, bitari gushaza. Hari ibindi bintu burya rero ngijeje mu isi atari ibi bya bose. Ego
bisiyo ngo natumwe kuyiserukira mu isi casigara ndaba none ko mbyutse kuwa mbere ngiye he ngiye kuyiserukira none ko menga programme ya Apollinaire yamfasa vy'imenga hari ikintu kitari ciza hanze wanda yiserukiye sinzi wanda yiserukiye ifoko ngaba ko nashaka kwanira rendez-vous reka ngende mugabe ikintu cyose ajya kuzana kitava ku Mana campagarika Imana habwe cyubahiro ishengero ry'Efeso ryafashe no kujyahawe ijambo ry'Imana kandi kacariza mu masengesho yabo kacariga no mu kwizera kwabo baca bacika abantu banesha umugwanizi abatabigenje ko nye ntabingene byabagendeye basigaye aribo bari vulnerable bari faible nibo bagwanywa nibo baneshwa ari bobonesheje impembu mbi z'ubwami bw'umwiza omenga birababaje kuko dusanga bino bihugu byacu hari abarozi benshi abapfumu ni benshi amasumbu ni menshi abarozi baguruka ni benshi ubu ku ntaro menga ni moyen de déplacement ntibakibihisha basigaye babikira no mu dukino tumwe tumwe basigaye bashiraho agence iriga bizava biza ne mwabireka mu bihugu bimwe nka za Benin usanga hari umunsi mukuru w'ubupfumu umupfumu usanga afise adresse na NIF none baza ko bitaza buke buke kugira ihanga riterwe bihera mu byumviro byabo bikemerwa n'umurongozi buke buke abantu bajya kuvuka bajya gusanga bimeze uko nyene wowe ukacupfa waravyanse mbwa atacho babikoze ko abayivukiyemo bacha bigira ivyabo yuko imwe yafise journée nationale du vaudou umunsi mukuru w'abadayimoni ariko rero uzoba ari mwijambo rizompa ububasha kandi nta mupfumu azomuza gusinzira mu izina rya Yesu mwijoro uzoba afise ububasha ari mu izina rya Yesu azobibuza kubera amasengesho yiwe mu izina rya Yesu Imana habwe cyubahiro haleluya bene data Imana twongereza ubwiza ku buzima bwacu tugendere mu bubasha bwa mpemu w'Imana ku buryo duhagarara mu karere dayimoni zikatangira ibibazo hamwe inama z'abapfumu zigira ikibazo kubera gusenga kwacu Imana habwe cyubahiro erega kujya kuntu ubona hari icyaha gikorwa na naka we ntubwikora za kwitandukana riri hehe nukujya atakigwanije we warakigwanije iryo tandukano rihari ariko nawe yo kwijambo kijya cyaha nawe yo kinesha bisigura ngo uja koroherwa kubera ukitse umugwanyi mu izina rya Yesu Kristo haleluya bino bihugu byacu nibidufitinisha kuko burya turabagwanyi mu isi y'imhemu utabaye mugwanyi ukama wize amasengesho yo kugwanirwa bazogukoreza ko buke buke mugabo usura gutegwa ariko igihugu cyose cyamba kirindi umutekano kiragira ikibazo irindira umutekano kubera ijambo no gusenga kwawe ni usanga igicuma ari igihugu wimara ishengero cyangwa kibano Imana habwe icyubahiro haleluya 17 kuri 20 batubwiye ngo ivyo bica biramenyekana mu Bayuda no mu Bagiriki bose baba muri Efeso bose bategwa n'ubwoba izina ry'umwami Yesu rishigwa hehe hejuru habaye ikamfete ijambo ryakoze ikorwa mu bera abera bacakorerwa mu gusenga no bubasha bwa mpwemu Imana bica bituma Imana imenyekana mu Bayuda n'Abagiriki abari basanzwe badahuza bacahuzwa n'ijambo ry'Imana 18 kandi benshi mu bari barizeye baraza batura ivyo bakoze barabiserura 19 benshi mu bakora iby'ubupfumu bakoranye ibitabo byabo by'ubupfumu babiturira mu maso ya bose baharura igiciro cyavyo basanga gicitse mu ntete z'ifeza 50 mene majabo babuzana ibintu by'agaciro kubera ihinduka ryabaye mu gisagara 20 cyatubwira gute barangiza uko ni kwijambo ry'umwami Yesu ryagwiriye cyane rigira ububasha Imana habwe icyubahiro mu bisanzwe uri kurasoma kino gitabo cy'abakoze n'intumwa hari igihe Imana yavuga ivyabaye ikavuga ngo abizera baba benshi ariko abavuze ngo ijambo niyo ryagwiriye
mu Vyakozwe 6:7 hamaze gushirwaho igikorwa c'abadiyakoni, kuko intumwa ngo zariko zikora igikorwa co kugabura zongera zigisha, zisanga ntizifise umwanya, ariko haba n'imyidogo mu Bagiriki n'Abayuda yuko Abagiriki bo batitaweho neza, baca bakoranya inama ishira abadiyakoni. Abadiyakoni baja mu kazi ko gukora ibikorwa vy'amadepartema, ariko bazabashenga bagenda mu gikorwa co kugabura ijambo, bavuga ngo nuko ijambo ry'Imana riragwira, abigisha barondoka cane i Yerusalemu, abaherezi b'akavuvu bumvira ukwizera kubera ijambo ryahawe agaciro n'intumwa. Imana ihabwe icubahiro. Ariko dusubire kuri 60 tubwira ngo hongo uko ni kwijambo rye mwami Yesu ryagwiriye cyane rigira n'ububasha. Hari ahantu n'ivyo abantu bose Imana yami bakeneye. Mugabo uri kumwe n'umurozi akeneye ububasha bwawe bumusumba. Uri kumwe n'utarihana akeneye umubwire ubutumwa bwiza yihane. Rero tubikeneye byose. Abatarihana mu gisagara turabakeneye, tubashinga intaye mu ngeso nziza no mu majambo ashinga intaye Yesu. Mugabo kandi ahari umurozi muri quartier, mu rupangu, hakeneye ububasha bukorekera umutima wawe kugira umupfumu atururuzwe mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana rivyara intahe nziza mu kibano. Ni ishengero rishobora gushingwa intahe rikagira ico rimariye igihugu, kubera yuko ijambo ryavuye mu bihome bine bigize ishengero, rica rigenda ahabera baba, ahabera bakorera, ahabera barangurira, ahabera badandariza, ahabera bakorera siporo, ahabera batora abana babo, kuko Imana yabagaragayemo mu bubasha. N'intahe ziraba kuko baca bahinduka no mu ngeso nziza, ku buryo ngo abantu bace bagenda kuzana ivyo bahora bakora. Kera mu baporotestani mu Anglikani ikintu carakora, umuntu akije bamuha ati banza ibyo wakoze byose turabe. Niko nakuze numva bamushira ngaha muri mikro, ataje mubona rero bajya abana batatu ntibasanga Yesu. Barabivuga bashaka kabivuga, ariko mucango bingaruka zacaziyo. Mugo byari byaje biva igahini mu Rwanda, habaye mu vyuro, abaje muri bavuye mu Rwanda igahini bavuga ati hari habaye nk'ibi gahini mu Rwanda. Abantu babahejeje gukizwa baca bahabwa umwanya ukwatura ivyo bagendeyemo, bakaca batura ubupfumu bagendeyemo, ivyingo, ivy'uburozi bagendeyemo, abana bishe mu kibano. Mugabo baca bumva ko byari bigoye kujera. Abaje ne baca bati oya kugira nemeye ko wakijijwe bivuge vyature. Tuca dusanga duzukwizera ko kwatura kutariko, aho umengo wacu yatura ivyaha mu gihe bitubwira ko twatura umwami. Ukije ntiyatura ivyaha ntavyo yomara, nta n'ubwiye bwo kuvyibuka yoronka. Ukijijwe yatura umwami, yemeye kwaza kumuganza, akatura ukwizera agize kuri Yesu Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Bajya abantu baje kwatura ivyo bakoze, bazanye n'ibintu biserukira amadayimoni bakorana, nk'igishinga ntahe c'ingeso nziza zisigaye ziri muri bo inyuma yo kwihana. Ijambo ry'Imana rishitse mu mitima y'abantu rero rivyara ingeso nziza, rikavyara intahe mu kibano, rikavyara intahe mu kazi, rikavyara intahe ahantu hose umuntu akorera, kuko bica bigaragara mu ngeso nziza z'umuntu yakijijwe. Imana ihabwe icubahiro. Kugira ico tumara igihugu tuzobihabwa n'ijambo, tuzobihabwa n'amafaranga. Amafaranga arakenewe, mugabo ijambo nizozotuma tugira ico tumara igihugu. Kugira ico tumara igihugu ntizogihabwa n'ubwinshi bwacu, tuzogihabwa n'ubwigisho bwacu. Imana ihabwe icubahiro. Kugira ico tumara igihugu tuzobihabwa n'ijambo ry'Imana ryaje muri twebwe, rikaduha ingeso nziza indani muri twebwe. Abantu bari impande yacu mu kibano, mu buzi, mu bagenzi, bagico babonye muri twebwe, bimwe bakabitubaza, ibindi bakavyiga ko bagahora. Sima ko atubwiye ico batwize ko, igikomeye no kwagira ico bakwizeko. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Mu buzima bwacu ishengero ryatume ku ngo dutuvamwo, ryatume ku maministeri dukora mu buzi, ryatume ku gihugu tuba turimo, ryatume ku bagenzi bacu, rituma ahantu hose tugendera. Iyo umuntu ari ahantu aserukiye Imana biciye mu ishengero arimwo. Ariko iyo hari urinde ntibamenye izina gusa, nibakumva ijambo ry'Imana. Mbega bisaba ko wigisha? Oya, bikenewe akanya kabonetse ego ni wigisha. Mugabo mu biganiro vyawe barumvamo ko hari imigani y'ikirundi, nuko ari ijambo ry'Imana kandi rizima.
Imana ihabwa icyubahiro. Kandi ibibazo bigenda biraba mu buzi, urabatonganye, urabibanye, urabatase, urababesheraniye, biriya byose birerekana umuntu aba arimo uwo ari we. Birakwerekana, birakuvuga ingene ubivuga, ingene ugifatamwo, amajambo usohora biravuga ati turafise umuntu cyane ntawe dufise. Ijambo ry'Imana iyo riri muri wewe riguha ubucuti bwawe n'Imana, bukagushoboza kumenya amasengesho ukoresha, rikagushoboza kumenya ukwizera kwawe, rikagushoboza guhagarara hejuru y'ubwami bw'umwiza, rikaca riguha ingeso nziza ahantu uba, maze abera akavuga ati, cyangwa ikibano akavuga ati hari umuntu dufise. Iyo ikibano cyagushimye kica kikwita ngo pastor. Abantu benshi ngaha ni ba pastor ku buzi bwabo, kandi ni byiza. Ego ntibabitahura ibyo ari byo mugabo ntacyo. Mugabo iyo babuze icyo bakubonamwo, barongorerana ngo manyanga arashitse nimuhore. Wamuporota arashitse ngaha mureke. Imana idufashe cyane. Iyo Efeso icyashoboje Pawulo kuhashikirira akamaro, yahaye umwanya ijambo ritava muri we gusa, riva muri ekipe yiwe. Iryo jambo ryaciye rigira akamaro mu gisagara cyose, ku gisagara cyashikiwe n'igikorwa Imana ikora mu mitima y'abera. Yesu abahezage cyane gose. Aleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagusavye ugire karane ugena Bibiliya. Ndagusavye ishakoshi yawe ntigire igenda ku kazi tarimwe karane tarimwe na Bibiliya. Ndagusavye nose gufata urugendo ugenda Igitega, Ingozi, mu Kirundo, Imuyinga, uje ishakoshe nawe utayo kwisiga y'ubwoko bwose, gushika aho umuntu yibagira Bibiliya mugabo parufe ntashobora kuyibagira. Haro deséquilibre, hari ikibazo. Igitutsi umuntu agutuse nikivayo. Mugabo murongo wa Bibiliya wowo namba ari muri Yohana, nimba ari muri Ezekiyeli, ivyo birabisha. Mugabo igitutsi umuntu yangaye uwo ntamva mu mutwe. Ariko murongo wa Bibiliya nta numwe mfise. Ega vyekana centre d'intérêt. Vyekana aho umutima wawe uterera. Tujabuke dusenga Imana. Urakoze Mwami Imana. Ni wewe data wo mwijuru. Waturondeye turi mu isi. Uturondera mu rukundo rwawe. Twari dupfuye atacyo turi. Twari dupfuye turi kure imigenzo, imico, imigani y'abakera, icaga bisijana muri twebwe. Ntacyo twari turi. Ariko jambo uraza wigira umuntu. Ubara natwe, uraducungura, urahambwa, urazuka, uduga ibyo bwa data. Uyu munsi turashaka kugira icyo tumenye kuri wewe. Turashaka guhuza n'umutima wawe Mwami Imana. Turashaka kumenya tumenyeshejwe n'ijambo ryawe. Turashaka gutahura ubugome bwawe ku buzima bwacu. Turashaka gutahura neza na neza Mwami icyo ugomba ku buzima bwacu. Twari ubufafara, twarahuha, akabarego n'ubusambanyi n'inzigo n'amacakubiri n'ubwibone byose byadutwara uko bishatse. Ariko ijambo rimaze gushika ryatugize ukundi Mwami. Turabigushimiye. Turabigushimiye. Ndagumfata ingingo ibwira Imana. Wanda yishimire ku ijambo ryayo. Ushimire Imana ku ijambo ryayo. Uyishimire ijambo ryayo. Ariko kandi uyimenyeshe ingingo ufashe kuri ryo. Singomba kuva ngaha ngo byari biryoshe mugabo atanga ivuyemo. Fata ingingo giti ciwawe. Fata ingingo giti ciwawe. Fata ingingo giti ciwawe. Mwema ndakwese ishengero ryawe. Ndakwese ishengero ryawe. Turi hano. Turazi ko igihe cyo kukubona kirahari, ariko igihe utarakubona imbona nkubone, turakondera mu ijambo ryawe Mwami. Turaka iryo jambo ryawe mu bisata bitandukanye byaryo. Turaka ijambo ritubwira ko dutozwa indero nawe. Turaka ijambo ritubwira ko turi abaherezi bawe. Turaka ijambo ritubwira Mwami ko turi abana bawe. Turaka ijambo ritubwira ko turi abanesha mu izina rya Yesu Kristo. Turaka ijambo ritubwira ko turi Mwami abageni bawe. Turaka ijambo ritubwira Mwami ko tutumiwe
ku ntebe yawe y'ubuntu. Turaki ijambo rikiza ingwara. Turaki ijambo ribohora, girukana, ricagagura imigozi ya karande. Turaki ijambo girukana abadayimoni. Turaki intsinzi aho tuba, aho dushobora gusenga nawe ukumva. Ubwiza bw'Imana bukatumanukirako. Tukirukana abarozi b'ijoro. Turaki ukunesha umwe wese ku giti ciwe Mwami. Ndakwinze uhindura ivyumviro vyacu. Mwami, aho twizera ivy'abandi twizera ivy'iwacu. Aho twumva umenga twe turi ubufafara, twumve ko dukomeye kubera Mpwemu ari muri twebwe n'ijambo uduha ku munsi ku munsi. Mwami Imana, umuntu wese umwirure. Umuntu wese umwirure Mwami Imana. Umuhestore mu bwoba yarahorana. Mu kwikengera yahorana. Mu bufafara bwiwe, mu kumva Mwami intege nke, umenga n'umwambaro wiwe, ahaguruke mu izina rya Yesu. Urashoboye Yesu. Urahambaye Yesu. Umva afise ukuremerwa mu mutima. Umuntu aremerewe umutima adoze ikiganza ciwe. Ntibisaba kwaza imbere akadoze ikiganza ciwe. Umuntu arumva aremerewe umutima. Shaka kuba ari ibihe. Shaka kuba ari umwabaro w'ibihe. Shaka kuzazanirwa. Hashaka n'igikoba c'abadayimoni. Udoze ikiganza cawe dusenge. Data, nguhaye icyubahiro cyose. Ndaguhaye icyubahiro cyose Mwami, hejuru y'umuntu wese yaduze ikiganza ciwe. Data uhambaye, sabato yacu, Mwami w'amahoro, jambo w'Imana, ndakwetse umuntu wese yaduze ikiganza yemenya nawe niwe mukiza wiwe, niwe wo muruhura mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rimukoreko, ubasha bwa Imana bukore mu izina rya Yesu Kristo. Turansi ikirere cyo kuremerwa, turansi ikirere cy'abadayimoni, ikirere cy'ihahamuka, turacase mu izina rya Yesu. Turasambuye iyo mpemu, turasambuye iyo mpemu, turategetse iyo mpemu, turategetse iyo mpemu, turategetse iyo mpemu, turategetse iyo mpemu. Rekura, rekura mu izina rya Yesu, 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 rekura, 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 nta kibanza ufise. Tu es illégitime, ntiwemewe. Tu es illégitime, nta jambo ufise, nta jambo ufise mu izina rya Yesu. Rekura, rekura, rekura mu izina rya Yesu, rekura mu izina rya Yesu, rekura mu izina rya Yesu. Rekura abera b'Imana, va mu byumviro byabo, vya mu mitsi yo mutwe yabo, vayo, va mu byumviro byabo, vya mu marangamutima yabo, va mu marangamutima yabo, vayo. Vayo. Tangura kwatura ijambo rizima nawe. Kankamira iyo mpemu mbi, kankamira iyo mpemu mbi nawe nyine wadubije ikiganza. Vuga mu kwizera, uti ndase mu izina rya Yesu, uti ndase kuganzwa. Jewe ndi Uhoraho, umushaha wanje, amarangamutima yanje, ivyumviro vyanje, umubiri wanje, impemu yanje, vyose ni vy'Imana. Bizoyikorera, nubirayikorera mu izina rya Yesu. Ndase kare k'abadayimoni, ndase kuganzwa. Wewe nyene kankamira dayimoni, wewe nyene kankamira dayimoni. Irukana ico kirere, irukana ivyo vyumviro bipfuye, irukana abadayimoni. Consacre-toi à l'Éternel. Ihereza Imana, yegurira Imana, yegurira Imana, yegurira Imana, yegurira Imana. Hereza umutima wa Imana, hereza umutima wa Imana mu izina rya Yesu.
Haleluya. Amashi menshi ku Mana bene data. Amashi menshi ku Mana ibohora. Amashi menshi ku Mana ibohora. Imana ikiza icyaha. Imana ikiza ihahamuka. Imana ikiza ihahamuka. Mu izina rya Yesu gito. Mwami wo mu ijuru wakira amashi, wakira icyubahiro. Mwami w'ukuri wakira icyubahiro, wakira ishimwe. Mu izina rya Yesu, aya mashi ni ayawe. Ukijije, kubera ukijije, kubera ubohora. Mu izina rya Yesu, kubera ukijije, kubera ubohora, kubera ukiza. Mu izina rya Yesu. Abagwaye ingwara baje bagwaye n'abadoze ikiganza cyabo. Ufise ingwara yazananye yizi ko datanye n'icyubahiro. Mwami w'amahoro, mama uganje, ijambo ryawe ni rizima, ni inkota ifise ubugi habiri, ariko nawe bwa nk'umuriro utongora. Mubishago yawe niyo dukirira ingwara. Turanse ingwara ya maledikisiyo mu izina rya Yesu. Turanse maledikisiyo y'ingwara ku muntu wese ari hano mu izina rya Yesu. Umuntu wese yadugize ikiganza mwami, mu izina rya Yesu gito turamusengeye nk'umuriro wa mpwemu yera utongora, ukiza ingwara, umukoreko mu izina rya Yesu. Saint-Esprit, 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 ukiza ingwara, ukiza ingwara. Ugeragere ku maraso y'umuntu wese yadugize ikiganza mu izina rya Yesu gito. Ubasha bwa mpwemu y'Imana, ubasha bwa mpwemu y'Imana, ubasha bwa mpwemu y'Imana, ubasha bwa mpwemu y'Imana, umuriro wa mpwemu y'Imana, umuriro, 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 soka wangwara mu izina rya Yesu. Rekura abera b'Imana, rekura iyo mibiri y'abera, rekura imibiri y'abera, rekura imibiri y'abera, rekura, rekura, rekura mu izina rya Yesu yavuye mu bapfuye. Abagwaye gwagasha, abagwaye gwagasha mu izina rya Yesu, abagwaye gwagasha mu izina rya Yesu. Kira mu izina rya Yesu, ingwara isoke mu izina rya Yesu, ingwara isoke mu izina rya Yesu, ingwara isoke mu izina rya Yesu. Yesu urahambaye cyane mwami, uri Imana yo kwizerwa. Turagushimiye ijambo ryawe mwami, turakiye ijambo rya mitima yacu, uduhe kuribandanirizamo, uduhe kurisoma, uduhe kurirondera mu izina rya Yesu Kristo mwami. Udushoboze twese, mwema tuganirize, mwema duhe engagement, mwema tuhe kubandanya, aduhe kwirugwa naryo, nawe ushe guhabwa icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Iryo jambo niryo duhishura ingene Yesu yaje mu isi aje gucungura umunyabyaha. Niryo tubwira ingene umuntu yizera kandi akenera yakira ubugingo budashira. Niryo tubwira ko atahandi hantu hari agakiza atari kwihana no kwizera. Si bikuba vyiza, si amafaranga, ni kwihana kwa Yesu yakoze ku musaraba, aho yakira urubanza, yakicana urubanza rukomoka kuri ivyo, agenda ku musaraba akabaza mu gishingo canje kugira ngo ninamwizera kandi nkemera kuva mu cyaha nkire mparigwe nakira ubugingo budashira. Aya niyo majambo yadukijije. Icyo tuma twivuza ngo n'ubundi we yaje hano atarakira agakiza, mutima arumva ubwoba, arabizi, arafise urubanza, arumva ubwoba iyo mbise gupfa, iyo mbise guhindukira kwa Yesu arumva ubwoba. Iyo mu ntari tumusagire kuno kuro yadufashanye. Yakira agakiza. Umuntu atarakira agakiza akeneye imbabazi z'Imana, akeneye kwihana, akeneye kubohoka, akeneye kuva mu cyaha, aduze ikiganza cyiwe dufashanye. Haleluya. Amashi menshi, amashi menshi, amashi menshi, amashi menshi, amashi menshi, amashi menshi, amashi menshi. Sai protokoli bazane hano imbere. Haleluya. Bibiliya avuga ngo hahiriwe abo ibyaha byabo byatwikiriwe. Hariho abantu bafise amazina mu gitabo cy'ubugingo. Hariho abantu Imana yahariye. Hariho abantu hano ku isi bataremerewe, bafise ubugingo, bafise umunezero, bafise ishimwe muri bo mu izina rya Yesu. Karibu cyane, karibu cyane, karibu cyane, karibu cyane, karibu cyane. Imana yarikeye n'imitima, iyo mitima Imana irakeneye.
ino mitima Imana irayikeneye, ino mitima Imana irayikeneye. Imana yakeneye guhara ino mitima, irekere kubohora ino mitima, irekere kuyandika mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu. Karibu cyane. Dusabe Pastor Pia abafashe, namwe muzabwe turangize. Hezagira ishengo ryawe mwami Imana, hezagira imiryango iri hano, hezagira abanyeshuri bari hano, hezagira abikorera twabo bari hano, abakorera leta kwabo mwabo bahezagire. Iyi ndwi yo kwakira abandi yo gushingira intahe no kuba mu buzima bwawe, nabashije guhabwa icyubahiro byose mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahezagire gose.